Ndabaramukije kandi mwese ndabaha ikaze shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri micungararo igize igihugu cacu c'u Burundi. Ndabaha ikaze mu makuru tugira tubashikirize muri iki gitondo, amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye kandi ndabaha ikaze shuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndaguha ikaze rero mu makuru tugira tugushikirize muri iki gitondo, amakuru azindutse avugwa mu mihingo itandukanye. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri iri genekerezo rya 22 Rusama uyu mwaka wa 2025, muri iki gitondo amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko mu rugo kwa Honorable Agathon haba hazindukiye umugwi witwaje ibigwanisho ngo uwoba ugiye kumufata. Biri kuvuga ko yoba yagambaniwe na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Honorable Agathon mwaramwumvishe ko yamye aburabuzwa mu mugambwe wa CNL gushika naho awambuwe ndetse ugaca uhabwa Girikwishaka Anestori, kuri ubu ariwe aramutswa umugambwe CNL. Ivyo kandi biruko mu gihe kwigenekerezo rya 21 Rusama uyu mwaka wa 2025, Honorable Agathon hari amakuru yari yadushikiye avuga ko yamaze kwihuza n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, aho ngo yagira ngo yishakira amahoro n'umutekano wo mu muryango wiwe ndetse n'abana be n'umutambukanyi we. Ibyo kandi biruko mu gihe hari amakuru yanditswa ruse nijoro atorera ko Honorable Agathon kuri ubu ngubu ngo yoba ariwe yashatse gutembagaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ari wenyine iteka Reverien Ndikuriyo. Bikavuga ko rero ari umugambi wari wateguwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri bwa buryo bwo gushaka kwivuna zimwe mu ndongozi zikomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi. Aha rero biravuga ko Honorable Agathon ngo yagira ngo asubirire umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo, bigizwemo uruhara rukomeye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo adashaka ko aba bose babandanya barongora Burundi ari Ndakugarika ndetse na Reverien Ndikuriyo, aho umukuru w'igihugu avuga ko aba bose ashaka kubikiza. Ibi kandi biruko mu gihe amatora yimirije ngaha mu Burundi, imyidogo ikaba ari myinshi mu banyagihugu, aho bavuga ko indongozi ziri mu butegetsi zibamereye nabi, aho ngo zimwe zinyonora amatungo y'igihugu. Akaro kandi banavuga ko bafise ubwoba mu myiyamamazo irimo irakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho ndetse uri no gukoresha ngo itunga ry'igihugu mu iyi myiyamamazo, mu gihe kandi ngo ibi amategeko abihana, ariko ngo kuko ari umugambwe uri ku butegetsi ngo ntaco amategeko no mu ntwaro babivuga ko. Ibi kandi biruko mu gihe indi migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD akaroro nka CNL kuri ubu bivuga ko irimo irakubagurwa ndetse iriko iranabuzwa no kwiyamamaza. Abanyagihugu barahagaritse umutima ndetse baranafise n'ubwoba koko barimo baraterwa ubwoba n'urwaruka rw'imbonerakure ruhurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, aho rwirirwa rurakizura imihana yose haba ku muhingamo ndetse no mw'ijoro, aho babwira ko abanyagihugu ngo mu gihe batazotora umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bazohura n'ingorane zikomeye. Ibi kandi biruko mu gihe abanyagihugu mu mihingo itandukanye bafise ubwoba, bavuga ko bariko baratega ubwoba n'uru rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ari rwo ruzwi nk'imbonerakure. Ivyo rero kandi biri mu bituma abanyagihugu bahagarika umutima ndetse no kwikorera utwabo bigaca bihagarara. Naho ngagaraho ububiko bw'imyambaro y'abapolisi bwarahiye, ikirindiro c'igipolisi cidoga ko cahebwe.
Bujumbura kuwa 21 Rusama uyu mwaka wa 2025 ububiko bunini bw'imyambaro y'igipolisi c'u Burundi bwarahiye mu kigo kibika ibikoresho mu Ngagara. Nubwo icateye uwo muriro kitaramenyekana, vyatumye haba imyidogo myinshi mu bapolisi, abo benshi biyamiriza igifungu mwitunganywa n'ibikoresho n'akarenganyo kadahera mu gutanga ibikoresho vy'igipolisi c'u Burundi. Uwo muriro wadutse mw'ijoro ryo kuwa mbere ushira kuwa kabiri, waturiye ububiko bw'ibipolisi bwo mu Ngagara zone ya 10 mu buraruko bwa Bujumbura. Uwo muriro wahitanye impuzu nyinshi nshasha zari zibitswe mu mazu y'ico gipolisi kijejwe kubika ibikoresho. Generali Major Christophe Manirambona, icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi, yarahashitse vyihuta ngo kugira ngo bafashe kuzimya uwo muriro, ariko ivyononekaye ni vyinshi cane. Ariko kandi hampande y'ivyononekaye, agashavu ni kenshi mu bapolisi. Barabajije birababaje cane ngo bigenda gute ngo babike imyambaro mishasha tumaze imyaka n'imyaka twambara impuzu zatabaguritse. Niko umwe mu bapolisi twahuriye i Bujumbura yidoga. Bamwe muri twebwe haraheze imyaka irenga 3 tudahinduriwe umwambaro w'igipolisi. Abapolisi benshi bagiriza batarya umunwa ko hari indinganizo irimwo igipfungu kandi y'akarenganyo. Hariho imigwi ikundwakajwe ndetse n'iyindi yibagiwe ngaha mu gipolisi c'u Burundi. Uwo muriro kumbure ni isanganya, ariko uje kwerekana akarenganyo kadasanzwe mw'itangwa ry'ibikoresho. Niko umwe mu ntwazangabo yavuze, ariko atashimye gushira ahabona umwidondoro wiwe. Abandi bavuga ko vyoba ari ubwonyi canke kuzimanganya ibimenyetso. Ntibishoboka ko iyo myambaro yose iturirwa ku gusamara gusa. Ubwo bubiko bwari gucungerwa. Niko uwahoze ari umugenduzi agaragaza akababaro. Abajejwe intwaro mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa, ariko abenshi mu bapolisi ntibizera ko hari ikizima ngo kizova muri ayo matohoza. Azoba amatohoza yo kwikurayo nk'uko vyama. Nta n'umwe azokwagirizwa icaha, niko bivugwa n'umupolisi ababaye. Mu kurindira ku rubuga, abapolisi barabandanya bakizura bambaye imyambaro ishaje, ibintu bibabaje cane ku bapolisi b'u Burundi. Ngayo rero amwe mu makuru y'ibiko biravugwa mu gipolisi c'u Burundi. Agashavu ni ntangere, gusa birababaje cane. Indongozi zijejwe ibi vyose zikwiriye gufata mu minwe ico kibazo. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru twariko turabashikiriza muri iki gitondo. Tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagizwe ko na makuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane, imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi ndabashimiye mwese mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye mu micungararo igize igihugu cacu c'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi ndabashimiye mwese mwari kumwe natwe mudukurikira muri mu bihugu bibanyi, abadukurikiraga bari mu makungu ya kure. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza muri iki gitondo. Ryari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane, imwe rudende imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano. Reka mbashimire rero mwese mwari kumwe natwe makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira gusa mwibuke gufyonda sabone na partage niba mutaravyondako kugira muze murabona amakuru agezweko.